Ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fleury Podcast TV na Ingoma Magazine umwe wese aho aherereye. Ndizera ko muguwe neza mu byanyu no mu banyu. Nkabandanya ndabifuriza kugira amagara meza, ubumwe n'iterambere. Nkaba nakije kamera kuri no munsi wa Mungu nigerekerezo rya 16 ukwezi n'ukumunani umwaka wa 2026. Uburundi na Kongo canke ndabivuge gute leta y'u Burundi cyangwa igisirikare cy'u Burundi na Kongo eka ngo n'abasanzwe bakorana na Kongo muri bino byo kugarukana amahoro umutekano burasazwa bwa Kongo ngo baraye bitwariwe n'igihugu cy'u Rwanda hamwe n'amakominote y'abanyamurenge ngo muri CPI bikaba byashikanwe imbere no mu avoka canke n'umumetre asanzwe atavuga rumwe no butegetsi buhari. Ndabivuga uko kuko uyu Bernard Menge niwe yahamvye birananirana ko Burundi bupfa nkuko biri muri Burundi bwacu. Warapfunywe ntiwapfuye. Uyu Menge yarakoze ibishoboka byose ariko na opposition ba Pacifique n'ama société civile arakorana n'abapuciste abakubise coup d'état muri 2015 biranka n'abandi benshi Menge agaragara mu bikorwa byinshi by'amacakubiri no kuvugira ubwoko bumwe uko we avyivugira. Menge abivuga neza ko avugira no mu avoka avugira canka haranira agateka k'abatutsi n'abanyamurenge. Ibi bifise preuve ndaza ndabibahe. Uyu Menge ndamugarutse ko kuko ari mu bahamvye Burundi muri 2015 niwe yama yaciriye ubwo gupfa leta y'u Burundi ihari ubu n'abarundi twese muri rusange. Menge mvunaguye no mu avoka canke no sanzwe aburanira Paul Kagame, akaburanira Joseph Kabila, akaburanira n'ikiremwa munyamurenge n'ikiremwa tutsi aho giherereye hose mw'isi nkuko abikoresha mu majambo. Uyu Menge rero niwe yagerageje guhamba Burundi muri 2016 nkuko kaya ka foto mubona nasize hano. Hanyuma bikarangira France 3 y'Ubufaransa isavye ikigongwe bivanye na image Menge iri hajya yabahaye yigize ngo n'umusesanguzi, yigize ngo n'umuntu ngo akurikirana ngo ivyo akarere ka yase cyane ngo Burundi n'u Rwanda. Ariko ikimunyoshe Menge nuko ari umurasiste kandi agakoresha amacakubiri. Ibi aravyagirizwa rwego mpuzamakungu, akongera akavyagirizwa na Kongo, akavyagirizwa n'abandi benshi bamaze kubona Menge ivyo bimuhumukamwo n'ivyo avuga no kudahisha. Reka tubanza twisunge kano ka video Menge agaragara ari kumwe n'uyundi mumetre w'umukongomani yitwa Hervé Diakiese, aho bari batwaye ibirego barega ngo leta ya Kongo n'abafatanya bikorwa babo ngo kubugome canke ngo kubwicanyi bw'abanyamurenge bariko barakora canke ngo bakoze kuva mu kwa gatatu. Ndashaka twiyumvira igituma bahera mu kwa gatatu abanyamurenge batangiye kuyicwa kuva 1995 Kagame ahonyoje ikirenge muri Kongo 95-96 gushika no mango abanyamurenge baricwa bicwa ku mvo zigenda zitandukanye. Bamwe bakabavyaza umusaruro nkuko u Rwanda rubikora n'agatsiko k'inkotanyi, abandi bakazira ibindi tutogenda tubona nabo nyene bagenda baravyivugira. Aho abanyamurenge bamaze kwigabura mu mice, abari pro Kagame bavuga ko bicwa na Kongo na FDNB, abari contre Kagame bavuga ko bicwa na Kagame kandi bafise n'amapreve ari vivant ari réel umuntu ayakoreye ko canke yitonze akabiraba. Ivyo abiswe akagara batavuga rumwe na leta batavuga rumwe n'abanyamurenge bari inyuma ya Kagame bashikiriza navyo nyene bifise uremere ntangere. Uyu Menge ndamugarutse ko rero mumenye Menge ninde. Nimwumva Menge yitwariye Burundi, nimwumva Menge agiye muri dossier zivuga nabi igihugu cy'u Burundi, mubanza mumenye ni vy'ubu canke ni vya kera. Uyu Menge na Charles Michel musanzwe muzi ntiboroheye igihugu cy'u Burundi kandi aba bari contre le gouvernement Burundi, bari contre zina Murundi wese ari mu gihugu cy'u Burundi actuellement, kuko ivyo baba basabira Burundi nukubuhamba nibihano n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Katubanza twumvirize, tubanza tudugire hano kuco bashikirije amatubandanye nibikurikira. Au regard d'une analyse lucide et à froid, nous avons effectivement constaté que nous devrions communiquer au procureur de la Cour pénale internationale les faits graves que nous avions constatés, notamment des massacres à Lwilu, à Bukama, à Lubumbashi, à Kilobelobé et dans plusieurs
milieu de l'espace Katangé qui démontrait que le président Tshisekedi et tous ceux qui sont à son service ont mis en place une politique de terreur qui permet la commission des graves violations de droits de l'homme et de meurtres chaque fois que dans l'espace Katangé, toute attitude peut être perçue comme un défi, comme une révolte ou une simple opposition. À côté de cela, a été mise en place une technique d'enlèvement. Yes, munyihanganire ngarukirize hano gato kuko ino video imara 7 minutes urumva sino yishiramo yose kuko icitwara umwanya musanzwe muzi ko twiyemeje kutarenza iminota twavuganye na cane nuko nino logiciel sigaye nkoresha itarenza iminota 30. Ikiganiro kibaye kirekire niki kikaba kirekire muca bamenya ko ari partie 1 na partie 2. Iki kiganiro rero igituma ngarutse hano kuri ano ma image canke gukoresha ano mafoto amwamwe mbanza ndayakure hano. Menge numwe nabakorera ikiganiro agaragara kwifatanya n'abanyarwanda kubijanye no kwibuka abanyagatumba, ngo kwibuka ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge mu Gatumba muri 2004 n'ijoro rya 14 rya 13 rishira 14 mu kwezi k'umunani muri 2004 mu Burundi mu Gatumba. N'uyu muzungu mubona ari hano niwe yitwa Bernard Menge, niwe agaragara kuri ano mafoto. Rero hanini ndaje kuvuga kuri Menge mumenye wari ariko ngomba nitsitse kandi ngaruke kubera iki nibi birego byo kurega Kongo n'abafatanya bikorwa babo bafashe intervalle ngo din intervalle allant de mars 2020 gushika muri 2026. Mbega no umunyamurenge yishwe gusa abanyamurenge nuko muradukurikirana ko amabi canke amarira yanyu ava mu 90 na kangahe gushika ano mango tuko turakora kino kiganiro kubera iki bakoreye kuri intervalle cane Kabila u Rwanda n'ibiki ubwicanyi bakoze neza buzwi burimwo batazikoresheje nka 2017 biratwa abanyamurenge bishwe n'u Rwanda, bicwa na Joseph Kabila, bicwa na Lady Tabara n'ibindi byinshi vyandagutaki biri ku mbuga ngurukana bumenyi bemwiga gucukumbura, bemwiga gusoma, batagize amahirwe nabo gusoma muzoza murahurirana n'ibi biganiro nyene. Ariko muraba ni bandi babashikiriza ibiganiro, ni kiganiro kimeze gute, kigamije iki, nico kugira umuntu kanure akanguka amenye ukuri canke nico kugira umuntu yankishe uyundi muntu. Ofete n'ibiganiro umuntu aranaraba ibi biganiro canke ubusesanguzi bumaziki buje gukora iki. Ubusesanguzi ndiko ndakora kuri uno munsi igerekezo cya 16 si kugira umuntu atahure ibidatahuritse bigana ngongana amoko nkuko abo bandi bakora bashaka kubikora, kuko uyu Bernard Menge ndafise preuve hano yivugira canke birananditse avuga ko we avugira ubwoko bumwe kanaka. Ibi nivyo tuba dukeneye kumenya, ni kubera ki rero uyu muntu avugira akavugira ubwoko bumwe yibasira cane leta ihari y'ubu, kuko Menge imyaka afise leta yabuyoya nababagaza hose yarahari. Yoba yarakora iki kubwicanyi bwaba bukozwe n'abo bantu katigeze haguruka komva ari umuhinga mu vyaka karere cane ku Burundi n'u Rwanda bo twereka icete canke ikirego Menge yareze bagaza canke yareze buyoya. Donc ni ibintu bituma umuntu agera akora kiyumvira akavuga ati aba bantu ningana amoko, ibintu bako barakora ni kwatisa nukugira baregitimiza ubwoko bumwe canke akagwi k'abantu bamwe abandi babashire ku ruhande. Ibi nivyo Menge akora, nico gituma ashaka ko Menge tumenya Menge ninde, mw'abarundi mw'abanyarwanda mw'abanyamurenge ntimugwe mu mutego wa Paul Kagame na Menge n'abafatanya bikorwa biwe. Nkuko nabibabwiye Menge muri 2015 yaburaniye abasirikare b'abarundi eka n'abapuciste bose bariko baragirizwa ivyo bagirizwa muri coup d'etat bakoze muri 2015 irafuba. Aha kuri point 6 nirukanga aravuga ati Menge il prend publiquement position contre le gouvernement Nkurunziza. Uyu Bernard Menge en décembre 2015 mu kwicumi na kabiri kwa 2015 Menge yarahagaze neza aravuga ati jewe ndi contre
jewe nzoharanira agateka k'abagwanya ubuyobozi canke intwaro ya Nkurunziza. Il déclarait que le fait est au bord de la maison Burundi. Donc amajambo yavuga n'amajambo kuko Menge n'umubirigi kandi Menge la personne canke ukwangana wewe parcours professionnel yiwe y'ubuavoka canke y'ubumetre ni nini gushika naho jewe ntwaye ikirego nawe akagitwara botangura kumviriza we bivanye niya bitwara ni n'umuzungu abitwara muri Européenne muri mu kanama kaoni akabitwara muri CPI dimwe kuri jewe nawe avuze kiretse yuko ndi umurundi bo kuvuga tuyu akavuga ivyabo arabizi neza Menge imbere y'amakungu yonsumvya poa bivanye na parcours professionnel afise. Nico gituma rero aba bakubise kudeta muri 2015 bamwirukiye kuko asanzwe ayaranaburaniye na Kagame, araburanira na bashikiwe, araburanira n'abandi benshi abandi bagore basanzwe bayoboka Paul Kagame. Rero bari babizi kandi murabizi ko kudeta muri 2015 abasesanguzi n'abafise ubwenge bubona kure kumureka 2015 ishoye kuba abajene benshi bana ko aciye 11 ans tutari bwatahure wari umukino nyabaki ariko ugiye ukicara hasi ugashishoza ubu kavuga ati vyaruko ababibona kure nka bawirinya mitwe n'abandi baravuze neza baraprecisa ko umukino ikungire vyateguwe kudeta 2015 ko yateguwe kuva 2010 n'imbere yaho abariyo hari abavuze ko abapuciste bose birukiye mu Rwanda Kagame yabategereje imiduga ku hariya kuruhwa canke ku mafrontiere za Kanyaru kugira bace binjira mu miduga babatware. Murabizi ko abapuciste n'ubu bagisabwa na leta y'u Burundi. Umunye n'icohero mukuru w'igihugu ahari ubu yaravuze ati bame kugira imigenderanire ibandanye vyaranse. Rero nico gituma benshi bavuze ati iyi kudeta yari yateguwe na Paul Kagame. Nico gituma aca babwira ati rabaho mu avoka wanje no mubirigi asanzwe afite influence niniya muri Union Européenne mu mahanga za OTAN n'ahandi arababuranira kandi kirapasa. Nico gituma kuva 2015 kudeta iba Menge itaranaba Menge yarafise utujambo yarasanzwe yandika n'utujambo two gucocera hariya muri ayo manama ya ONU muri Union Européenne arega Uburundi ibitari vyo biramugaruka ku mutwe itariki 13 z'ukwezi kwa mbere muri 2016 ndahashika aho Menge yambaye ibara acamera nk'ucutse ku gihugu c'u Burundi. Ivyo avuga abantu bose ntibavyumve neza nkuko yahora bivuga ava kuko yagiye gutanga ikintu kimwambika iceyi bivanye na parcours yiwe n'abantu bamwemera birangira agabanije akariro gakeyi. En décembre 2015 muri 2015 il déclarait que le fait yavuga ngo umuriro nguri ku marembo y'inzu y'Uburundi ngo mu marembo y'Uburundi. Après les violences de Bujumbura et donné son analyse des affrontements autour du camp militaire. Akavuga ivyabaye vyari bihejeje kuba n'ivyo ariko biraba unanari n'ubusesanguzi bwiwe bw'imigwano canke vyabereye ku makambi y'abasirikare. Murabizi ko muri 2015 vyarangiye bagiye kwipima ku makambi y'abasirikare basanga ntiguyitaha. Ndibaza ko iki twese tucibuka. Il est donc clairement intervenu publiquement dans le débat politique. Ngo aragongera aragaragara aho yatanga ama intervention yagira ivyo avuze ku mugaragaro ku madeba ya politique bijanye na politique y'igihugu c'u Burundi et sécuritaire burundais kubijanye n'umutekano w'igihugu c'u Burundi et pas uniquement dans les tribunaux. Ngo ibi ntabikore gusa umva ivyo akora Menge ntiyabikora gusa nk'umu avoka yarabikora nk'umunyapolitike w'umuopoza ku gihugu c'u Burundi. Uyu ni Menge. Aka gace kindwi kavuga ati son action continue après 2015. Ngo n'inyuma ya 2015 Menge yabandanyije agaragara agwanya leta ashigikira abagerageje guhirika ubutegetsi nkuko avyivugira. Le collectif Justice for Burundi mwumve ko Menge yageze kure naho yafonze iki citwa ni mwacumba barundi aho muri hose ntimuzona zimira. Ikintu citwa Justice for Burundi ni kintu ni programme ya Menge na ya société civile musanzwe muzi harimo ngo ba maître ngo bande za société civile zivuga uruhande rumwe zitavuga ivyabo zitavuga ama accusation bakoze muri 2015 zitavuga banyurujwe zitavuga cha kimuga banokora umutima bagashira mu itafari ubuguru bakabuzinga bakabugeza ngaha batavuga amabarabara amazu baturiye n'ibiki byinshi byabaye muri 2015. Izo société civile ivyo byose ntibivuga kumbure bo yari legitime défense ariko umuntu akiyumvira bari legitime défense y'iki ko manifestation yatangwe iri pacifique bagatembera aho bagera babona ko atawo bakoze ko bagakoza urutoka hadakogwa ngo bagiye gukubita kudeta bikabangarangirira
nabi. Uyu Menge rero après 2015 yarakoze le collectif Justice for Burundi dont Menge est l'un des fondateurs. Wa mu Bernard Menge nyene yarabaye niwe mu batanguje i Justice for Burundi, a continué à travailler sur les crimes présumés commis pendant la crise de 2015-2016. Watangura rero hamwe n'aba Justice for Burundi begeranya bobo baraba aba victime ku ruhande rwabo, donc muratko na MSD uriya mugabo Alexis Nduhije n'abandi bavuga ko abajene babo baha muri bukana audio ya Kiramva tuka Pacifique amubwira ko yabahenze ngo mwari munsi ko nkuru nziza zo resista ko ata plan B yari hari abana bacu nk'abateye mu mabarabara, mwarumvise imvugo nyinshi avuga ko mwari mufise bari bapasi barafise amaviza, indege zari ziriko zirashofa zirindiye kuca zibatwara. Rero bace bakreya iki kintu citwa Justice for Burundi kugira abana batawe mu mitego bashutswe na ba Pasi na ba Keti n'abandi bazoze kubarekrama babarekrama nkuko ari injustice yabakorewe n'ibiki, or batawe mu mitego nabo baca bakreka iki citwa Justice for Burundi des présumés commis pendant en 2023. Menge accordé encore des interviews muri 2023. Higa yejo Menge yaratanze ibiganiro au journal Burundi Iwacu, yakoranye ikiganiro na ba Antoine Kaburahe cy'amakuru ca Antoine Nyakaburahe au sujet de poursuite contre des anciens responsables Burundi, ngo avuga ku bijanye n'ukungene bariko barakurikiranwa ko bakurikiranwa n'ubutungane ngo aba responsable ba kera b'igihugu, notama Alain Guillaume Bunyoni n'ibindi vyinshi bigenda bikurikira. Uyu Menge rero ntiyicaye, ubu rero yahagurutse agenda kurega igihugu ca Kongo ngo n'abafatanya bikorwa babo cyane musanzwe mubizi ko bavuga Burundi na FDNB ko ariko barakora ngo genocide mu Minembwe n'ahandi hagenda hatandukanye. Ibi bigaruka ku kwibaza ni kubera iki baha agaciro abanyamurenge bamwe abanyene bahabagiye baravuga bo babona ko bagiye kuvugira abandi banyamurenge bo ntaco bamaze. Abanyamurenge bishwe kuva kuri Kabila, bicwa na Red Tabara bivanye n'amaraporo n'ivyanditswe n'ibivugwa, bicwa n'u Rwanda nkuko bivugwa. Aba banyamurenge nta gaciro bafise bo ko batibuka. Mbega kubera iki hibuka abanyamurenge gusa bo mu Gatumba bagera ku 166 d'après ivyanditswe mu maraporo n'ivyavutswe mu kwibuka kwa 2022. Mbega abanyamurenge barenga ibihumbi biciwe muri Haut Plateau na Moyen Plateau, aba ntibibukwa, nta gaciro bafise. Canke kumbura icambo ca Kagame nkuko yavuze ngo mu ndege ngo nta cari kiriyo 94 indege yarimwo abakuru b'ibihugu babiri n'amareta yabo Havyarimana na Cyprien Ntaryamira, akavuga nta cari kiriyo. Nabo banyamurenge bo bataco bamaze, bo bari ibintu, bo bari amaobje, bo bari biki. Ibi nivyo bituma umuntu yibaza vyinshi, bakiyumvira ko umuntu atabwenge agira, ariko hamwe n'amarchive hamwe no kwanaliza umuntu ate bakabona ko aba bagamije iki. Niko ndavuga Menge mwo kuyumvira ibi wovuga bise preve iyi, reka ndabacishizemwo preve imwe mu mapreve ahari agaragaza Menge ukungene avugwa. Iki niki nyamakuru nkuko mubibona, murabona ko hariko n'incungo hariya n'amapreface n'ibiki. Aha hari icitwa analyse France 24 itariki 10 z'ukwezi kwa mbere 2016, erreur de France 3 sur des images de massacre au Burundi. Ngo ikosa ryakozwe na France 3 ku ma image y'ubwicanyi bitiriye canke ngo bwakozwe mu Burundi. Dans un sujet diffusé mercredi 13 janvier dans le programme Le Grand Soir. Ngo mu vyacishijwe mu kiganiro gisanzwe gica kuri France 3 citwa Grand Soir 3, uko kica kuri France 3 citwa Grand Soir 3. A présenté des 3 la chaîne de télévision France 3, uwo murongo wa chaîne ya télévision yitwa France 3 a présenté des extraits d'une vidéo extrêmement violente. Ngo iyo chaîne ya France 3 yafashe ikatagura video ndende. Iyo vuze extrait ni kintu kiri extradé canke ni le faire d'extrait, ni extraction, ni kintu babakuye babakataguye utuntu bagakura nko kuri uruhande rwa video. Ni video bifise nk'iminota nka 10 canke isaha, je nkaca nkuramo utu video tw'umunota umwe 30 secondes 2 minutes kugira ndadukoreshe ico ngomba jewe boni zaje ico je mba mbona. Rero hano barakataguye iyo video, ndaza kubabwira iyo video ntiyari niyo mu Burundi, yari video
y'iyo hakurya muri Afrique de l'Ouest, ariko uyu Menge n'aba bapasi n'aba masosiyete civile n'abandi bari inyuma yabo ba Kagame n'abandi baraja ngaho barakina inkinamico, baremeza ko iyo video yafatiwe mu Burundi. Ndaza ndahababwire ngo kandi iyo video yakorewe no ku butaka canke ngo kuri propriete canke ngo kwitongo ngo ry'umugambwe umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza nyakwigenderanye n'icubahiro yarakomokamo ari wo CNDD-FDD. Ibi vyose babivuga kugira benkrimine guverinoma y'igihugu, umugambwe n'ababukomokamo eka n'abarundi muri rusange, kuko bamaze kuvuga leta y'u Burundi kigira ibihano bica bikurikira abarundi tugaca dutangura kubisibisa. Nico gituma twahagurutse kugira tuvuga ati tugwanira iteka ry'igihugu cacu ciza c'u Burundi n'abarundi twebwe muri rusange, kuko nitutabikora tuzosanga tuguma dufatirwa ibihano tuzira kunuma kandi ukuri kwari gusanzwe koja ku mugaragaro. Mugasanga abantu bariko baravuga ibintu vyo kumonta abarundi ku bandi kugira tujyane bo baronka aho binjirira babandanye bikorera ivyabo. Iki naco barabona ko cabananiye cabataye kuwa amazi, na nico gituma batwidogera kenshi batuvuga nabi kumvo zuko twaje kuza turafukura ibintu bimwe bimwe bo bari bazi ngo birimwo ubuhinga biranyegeje n'ibiki, ariko hamwe n'ivyo tuba tuje tubabwire menya aba bantu ni bande. Uyu Menge mumubonye ivyo azovuga ku gihugu c'u Burundi cose mu gihe hayobora CNDD-FDD, muze mumenye ko ça sera du piment, nta kintu kizima azopfa yaravuze, parce que avugira umunyamurenge akavugira n'umututsi. Niyo preuve ngomba ndabazanire aho avyivugira. Donc ibi muca mwumva ko ari ibinyamoko, ni ibintu nyene biba biri ngaho kugira bijyanisha abarundi, nta kindi kintu kiba kigamije. Arabandanya tuvuga hano des extraits extrêmement violents comme ayant été tournés en début de semaine au Burundi. Or, il apparaît que la vidéo est plus ancienne et que la langue qui y est parlée est le Hausa. Ngo iyi video bobo bayigaragaje Menge na France 3 bavuga ko ari video yafashwe vuba muri ivyo bihe, donc kuko yabaye publié le 13, bavuga ko yafashwe nka le 11 deux jours avant, kandi Menge agakubita mu gikiriza na France 24 wariko kuko barakuyemwe amajwi hacavamwo umuntu agira na narration yavuga yemeza ko iyo video yafashwe le 11 kandi yakakubitwa n'abajene bo mu muharo yo ku butegetsi, nabijya byose nababwiye vyavugiwe muri iyo audio. Ariko France 3 imaze kubona ko yaguye mu mutego wa Menge batatohoje no kutagira ubunyamwuga, nico gituma ari amateleviziyo twababwiye ubu ni mwirinde. Aro televiziyo zamaze kugurwa nka Paul Kagame za RFI, France 24 n'izindi nyinshi, musanzwe muzi ko ziri hajya kugira zimukorere. Murabizi ko na BBC mu Burundi yugawe, RFI yarugawe, naho duherutse kubona BBC za kugira ama interview mu Burundi. Iki kibazo nacibajije ngira namwe mashoye kukijaniranya mukacibaza, eske BBC ko yaje gutanga interview ikayikoresha umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe n'abandi barundi, BBC yarababariwe yaje mu Burundi gute? Iki ni kibazo twese twakomeje twibaza. Rero hano baravuga ko ngo mu rurimi ruvugwa muri iyo video ni Kiausa. Ubwo rurimi rw'Ikiausa ruvugwa hagati y'ibihugu bibiri, ruvugwa muri Nigeria rukavugwa no muri Niger. Aho niho urwo rurimi rusanzwe ruzi muri Afrique de l'Ouest. Mu Burundi no muri EAC urwo rurimi ntiruvugwa. Niho bamaze kumviriza neza bomba Kirundi, bararaba iki amaspe n'ibiki, bavuga ati kuri twamenje. France 3 ikirasaba ikigongo bivanye na Nkurunziza yarahari hamwe na leta yiwe yari ikerebutse, baciye banyaragarasa barabitwarira baca barasaba ikigongwe, ariko ntivyahereye kuko Nkurunziza yaramwitwariye Menge yitwarira na France 3. Ibintu vyagarutse bigarukamwe Union Européenne, bigarukamwe abavoka bose bo muri Union Européenne no muri OTAN, barahaguruka bandikira Nkurunziza bamubwira ati bimeze gute ko umwavoka umwe mu bavoka biwacu bari muri CCBE conseil y'abavoka hariya bimeze gute kumengo arabangamiwe. Ibi vyose akanya kankundiye ndabishikako bitarangire muri iki kiganiro ca 30 minutes, ndakora partie 2 tubandanyirize ko kugira tubandanye dutahura tumenye ukuri, kuko ibi nivyo dukeneye kumenya, tumenye kungene tuzitirira no kungene twicunga, tumenye ni bande duha ukuboko, ni bande twirinda. Il apparaît OK, iyo video bavugamwo ni Kiausa pratiqué en Afrique de l'Ouest et non au Burundi. France 3 a obtenu des images auprès de l'avocat belge Bernard Menge. France 3 ivuga ko kandi remeza ko ayo ma image yashize muri ico kiganiro yayahawe na Menge wa Bernard Menge, nako ndababwira ngaha wa mutama mwabona yatwaye ibirego arega u Burundi
na Congo n'abandi hariya muri CPI wa wundi yagaragaye ejo mu kwibuka kwa 2020 kwa 2022 bibuka ngo abanyamurenge biciwe mu Gatumba. Ibi vyose yagiye abijamwe kugira agaragare aronka amapreve yo kujoja avuga ati mwabonye no kwibuka niho mbandi ibi je ndabizi cane idosiye ndayizi donc mvuga ivyo nzi. Donc niyo façon baba bariko barakora bakreya amapreve, nico gituma mvuga leta y'u Burundi n'abarundi mutwumva ibi bintu babona muri ko bariko barakora namwe nihagire reaction mukora, kuko bazokwantasa ibinyoma uratse ko muri matematike moins plus moins izana plus bizoteba bigaragara ko kumengo ntaco mu bivuga ko bigaragara ko kumengo n'ukuri birangire bahavye Burundi n'abarundi mu mwobo. Obtenu auprès de l'avocat belge Bernard Menge, spécialiste du Rwanda et du Burundi. Dès le début du sujet, voilà la vidéo, bacavuga ati ngo genda urabe video, ngo bakitangura kuvuga muri iyo video intitulé preuve d'exaction au Burundi. Iyo video bari bayanditse ko ngo ibi ni vyemeza vy'ubwicanyi buko buraba mu Burundi muri 2015. Le commentaire affirme qu'elles ont été tournées il y a des jours, soit le 11 janvier. Or, une vidéo dont elles sont extraites a été postée sur YouTube le 22 décembre 2015. Donc, ni bimwe nako ndababwira. Iyi video umuwari aravuga umukomantateur yareka aravuga muri iyo video yenkiri ku Burundi abwenkrimina yavuga ko yafashwe le 11 janvier. Or, iyi video yabaye postée kuri YouTube ku rubuga rwo muri ivyo bihugu byo muri Afrique de l'Ouest le 22 décembre 2015. Iyi strategie nayo mukamuzi ko M23 AFC M23 bwe bwazasarambwe ariyo bakoresha muri bukamadrone baguma babesha ngo bakoroye yabara amafoto bakuye Azerbaijan bakuye mu bindi bihugu Iran n'ahandi kugira berekana ubukomezi bwabo. Iyi strategie rero mudahagurutse muyimenye, nje tumana kote kino kiganiro mumenye izi strategie ziri parallel. Ivyo bavuga mu Burundi, ivyo bavuze mu Burundi nkuko ambassadeur Urinya Mitwe yabivuze ko bango burimyi Ministeri y'uburimyi itanze imipanga bavuze ko bagomba gutema abantu, itanze imburu wete bakavuga ko bagomba kuzitwaramwe ibiziga, bababwiye bimbe vya binogo kugira bagere za toilette umwanda mukuru ucika umwavu inyuma y'igihe vyumye, bakavuga ngo nivyo guhambamwa abantu. Ibi vyose nizo strategie zakoze hakurya mu Rwanda murabizi mu matemoignage agenda atandukanye. Rero izi strategie umuntu atazitondeye nizo bagomba kuzana mu Burundi. Muri buka Fred Ngoga aza kuvuga ko hariho ngo ubwoko butameze neza budafashwe neza hano mu Burundi, ariko abari hano nyene mu Burundi bamwe cane muri ubwo bwoko yavuga barahagurutse baranamwiyamiriza. Abarundi bose muri rusange baramwiyamiriza bamwe ati icira birarura mu Burundi ivyo ntibikivugwa, mu Burundi ivyo twe twarabirengereye kanatsinda. Raba inzego zose z'igihugu barimwo, raba Arusha kungene bimeze. Donc iburi kuravuga ntibigifatiswa, twara hakurya twara hiyo mu Rwanda twara hiyo mu Minembwe muri ko murabivyaza umusaruro. Hasigaye 2 minutes nibiza kunkundira komeza ino texte ariko turabandanya muri partie D. Haravuga ko ngo 11 janvier or cette vidéo OK. Elle date donc au moins 3 semaines. Iyi video bakoresheje yari imaze amasomene 3 iri kuri urwo rubuga rwa muri izo mbuga za Afrique de l'Ouest. Baravuga ati par ailleurs France 3 affirme que les images ont été tournées à Karuzi. France 3 yavuga muri uwo mukomantateur uwo muntu yavugamwo yavuga ko ayo image yafashwe i Karuzi ngo au nord-est de Bujumbura. Bakavuga ati l'horreur absolue, 3 jeunes opposants au pouvoir burundais assassinés, égorgés et émasculés par des bourreaux enthousiastes. Ngo dire au commentateur dans la vidéo umuntu yabandanya avuga ko abajene 3 bishwe aribo babo bari ngo muri iyo video b'abarundi bari muri opposition, donc bari kugira incriminer nyene leta y'u Burundi. Ngo dire au commentateur de la vidéo qui ajoute que les scènes ont été filmées sur un terrain appartenant au parti du président Burundi. Ico gihe président Burundi yari yakwigenderanye n'icyo mukuru w'igihugu nkuru nziza, bakavuga ko iyo tere babikorera ko yapartena kuri CNDD-FDD kuko no muhari yaravamwo. Aha niho mbona tworangiriza ino parti ya mbere kuko kanya ni gato, hama ndagaruka muri parti de tubandanya mumenye Menge ninde, aho yaturajya amajambo yose ko aharanira agateka k'abanyamurenge n'abatutsi n'ibindi byinshi byinyegeje inyuma. Menge mumenye agamije iki
ku gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mumenye Menge ni mwabona ariko aragira ico avuga ku Burundi, mumenye ko azoba ari kuvuga nabi leta, azoba nabi ari kuvuga igihugu c'u Burundi, kugira babandanye baduhamba neza na neza, badufatira ibihano n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye nk'uko babiteguye, bananize ubuyobozi buhari, hama ejo baze baza nk'uko Kagame yagiye mu Rwanda avuga ngo ni umuliberateur, nk'uko muri Congo M23 ivuga ati nawe nyene ngo n'abaliberateur, kuko benshi